iryo joro nyene manutse mvuye Ngozi niho nagiye mvuga nti finally wa mukobwa niwe ngenda namukunda ko narumvise nti icampagurukije jewe Armel meme nzene umuntu atari trop sentimental musanzwe icampagurukije agira nti she must be special Namubwiye nti Sheri ndagufuta so ariko hamwe narabibona mu maso naho yavuze ngo yabimbwiye yashitse i Bujumbura narabibona ariko bikamugora kuvuga byari binyorohe ko sinashaka kurongora Impfuvyi kubera kurumva nari ama personality aratandukanye cyane kandi urumva ni bisaba ko mu bijera rwose umva umengo azoba ari charge canke uzobuja kuzuza ikinogo kininiya icyatumye kandi nkunda Armel cyane hari ukuntu atanga affection Armel aguha na yambi yiwe umengo urashitse araguha nyene yambi nyene atari yandi y'uburyarya nyene ukumva nyene ko ari umuntu akura mu kici ndibuka ko she mama c'est ma fiancée das ko habaye habwiye harabutuntu tutwakoshage amutegera mwibarabara bamubwira amajambo bagira gute numva uje kubatwara agenda umuntu w'abagabo ndabahaye mwiriwe namwaramutse abakunzi ba Silent Vibes abakunzi banje ndazi ko hari muri benshi abakunzi cyane cyane banje ne kora ko n'iganiro cyanyu ngira nkore muri kano kanya nizere ko mbeze neza nizere ko muguwe neza uyu munsi twumvira Intahe mutwara matemanyaje abantu benshi bambye ko bakunda banje ne kora ko ngo kenshi bariyumva Intahe zabo ziko zivuga abandi bantu abandi barakira abandi baritora cyangwa abandi bagatora inzira yo buzima ko arako bumvise abandi bakashaka ko bacemza ko baracamwo n'abandi benshi bifuza kuza muri kino kiganiro ndanabaha n'ikazi twozira ko nk'isanzwe umunsi ufite couple ni couple y'abaririmbyi baga dushingira Intahe y'ubuzima bwabo muze tubumvirize hari abantu bavuga ngo please don't skip my video please iyi bisho muze murara mwiheze kora ko tibanyanje y'umuntu yiravye ntuyiheze nyine numva niko kuraba film kayitangura ntuyiheze umva ubwihe bwayo ntuburonka neza rero reka ndabakire ndabaramutse hanyuma twumve témoignage yabo kwakunzi urukundo yo nakiriye couple ndahamagara ati muze mwumvirize ukuntu abandi babigenje abantu nako arabigenza bagira bashaka kudufasha natwege muri kazoza canke navyonzi canke bakoragenda nabi bamenye ukuntu abandi bashaka kuba bavyitwara canke baravyitwayemo kugira ngo ibintu bimeze neza reka ndabakire rero kamere ku mutware my miss navuga ati ngo ladies first mugabo muri my journey urumva nyene bari ku mutware kari bamwe bimeze neza meze bon ndashima akoze twakira hose ego hari muri my journey urakoze cyane witeguye kuvuga kuvuga ntibingwa nabi nivuga nabi kari cyane katwagiye na madame kimeze neza namahoro neza ego ni couple nko babivuze nashaka rero mwese presenter mugenzi wiwe urapresenta Armel naraza ko gupresenta uramuvuga ati yitwa unye umutware wanje akora ibi urabibona ego identité complète Armel OK yitwa Ishimwe Armel akora kuri lumière mu gisata ca communication n'umudoya akongera agakora muri finance ya Turame akaba ari niwe ajejwe ibintu bya communication na marketing hakaba ari umuririmbyi kandi nemera gose yasizwe amavuta ego ndamwigira ko byinshi reka mbe ndageza akaba umutware wanje ko abana ba ibisore bibiri murakoze yitwa Kelly irankunda la Kelly umufasha wanje aciye imyaka 5
n'amezi turi mu kw'icenda kwezi kw'icumi turiko turakwinjiramo imyaka n'ukwezi kumwe akaba amaze kumvyarira ibihungu bibiri bisa nanje edayire birandusha ubwiza ntibirabura nkawe akaba akora muri leta muri ministeri ya solidarite harimo gushigikirana ibintu by'agateka kazi na muntu yahoze yari protokole wa minisitiri mugabo kunda ya kabiri umwana wa kabiri kubera ko atashobora kuguma ahagaze umwanya muremure baramuhindurira amabanga ubu ari mu bindi bikorwa mugabo cyitwa ko ari umuhanuzi w'umushikiranganje iyo poste afise akaba kandi n'umupartenaire wanje mu byo kuririmba haciye igihe kitari gito imyaka ari umupartenaire wanje ari umuririmbyi iraruta iyo tumaranye twubakanye twatangiye kuririmbana mugabo tutarabaha na kiri akuririmba mugabo ari mu bafasha akuririmba rero nyaza ko ari nk'icyo Mana turabamenye urazi impamvu nabigize ubu ubundi umuntu mubwiye yivuge kenshi biramugora nkunda kubwiye ngo wivuge usanga bikunaniye kwivuga mugabo uvuzwe n'umuntu mubana mu nzu imwe atumye tukumenya cyane nawe watumye tumenya cyane ndabanje muri kino kiganiro uyu munsi kugira twumve intahe y'ubuzima bwanyu nakuvuga ati mpere kuri umwe mugabo ntacu reka turaza kuvuga ntacu kuri relation yanyu mwamwe gute mugabo akenshi je nk'inagana ngunda guhera kuri umwe atubwira amfase yo kuntu yakuze kubera ko somehow birafecta umuntu mu buzima bwa adult amaze gukura ko hari ukuntu kiri ameze usanga bihuye gose na kiri w'umwana cyangwa ugasanga arahindutse canke ntavyo nzi rero nshaka umunsi tubwire wakuze uri umwana ameze gute warezwe n'abavyeyi bameze gute umuryango w'abana bangana gute hanyuma cyo tubwira nimba aho rugira comparaison yawe w'umwana na yawe ukuze tubwire nimba hari isano bifitanye jeje nire kuri wewe nyine ni w'umusasoni kugira barahera Keri yarameze gutakira umwana bon Keri wa kera nakuze mfina ariko hamwe nkaba responsable nakuze mu muryango mva mu muryango w'abana batatu nduwo hagati yego mukuru n'umuhungu jewe na muto y'umukobwa somehow uri imfura ego ndi imfura mu bakobwa hama twakoranye nyene n'abavyeyi papa gusa niwe yapfuye kera za 2005 dukurana na mama twakuze tubona mama ari wakora cyane kubera kukuntu twari impfuvyi yari umuntu nawe afite amashance menshi yo kuronka ubuzi bwiza twari ni Bujumbura tukura nyene turabana bari gate ego yaraturindi ikintu kitubabaza kubera ukuntu twakuze ata papa ahari mu nyuma turaja kuba Igitega musanze je nakuriye Igitega twagiye turabana batoyi ariko twakuriyeyo umva kenshi niyo benshi banzi ayi Bujumbura ni bakiyantuka banzi benshi banzi Igitega turaba mu bwo buzima nakuze nkijijwe abavyeyi banje bari bakijijwe papa wanje ari umukozi w'Imana pasteur muri église Rema Church mu Kamenge ariko maze gufumva twaci tuje Igitega nkurira muri église ya Plein Évangile sinzi ko Plein Évangile niyo église novuga ko yandeze mu Gakiza ndakura nkunda gusenga ego narakunda kuririmba cyane ibintu bibiri nakunda no gusenga no kuririmba ego ndabibamwo hama mu nyuma ndazi Bujumbura plus nagenda kura mu bintu byo gusenga iki niko n'ubyumviro byagiye birahinduka n'amashure iki n'abagenzi twaragendana ego hama ngarutse ni Bujumbura nza kwiga
cycle supérieur yego ndaza umva hari mu muryango nyene ngarutse muri Bujumbura campura na Armel Kuri secondaire. ego sinari bwaheze secondaire mbona ahanini twabanje kuba abagenzi duhurira mu bintu byo kuririmba icyo gihe nari muri masquaya ya masezerano Jean Claude yari yarafise ubusigaye yitwa Holy Family kera yitwa masquaya niyo naririmbamwo nari cegera ciwe rero hari ukuntu twagenda turaririmba mu eglise atandukanye icyo gihe twagiye mu bagenzi mpuriraho na Armel ko narakunda kumubona guhera icyo gihe atangura ubugenzi cyose kambe ndakeza Rero turageza ngane muri hese tugitangura. Armel tugire enfance yawe. Muga imbere ko gishura. Iriko uri examina ubonye. ego Urabona ko mu buzima wabaye ukiri muto bwa perfect canke bwa haraho buhuriye na keri uno munsi. ubuzima bwa kera ego kubera ko kuntu twakuze ata papa dufise vyaratugora nyene Jean kwakira mu bandi ariko mu nyuma nagenda bivamwo buke ego Armel uriko uramwumviriza uri attentive rwose iyo umukunzi ariko aravuga no uramwumviriza tugira nawe bakumvirize wakuze gute nawe même question bon navutse ndiki cyana kivyibushe nk'uko nyene donc si ibintu byaje ngo nuko nyene ki si ibintu byaje ngo nuko nagize iki cyane nakuze mvyibushe mu oncle wanje nkivuka nkiko ndakura yanyise izina gace rifata wumva hari n'igihe iyo ugiye ukavuga abantu Armel batamenya amugabo ugiye uvuga dume baca bamenya n'ingoga na n'ingoga umva yacibasirano yavuye kuri uko kuntu nyene dume la mtu nyene ucumva nyene ko nakuze ndicana kivyibushe nyene nije nirabura je nyene mu muryango andi bari inzobe Sari meze gute gukura mu bana b'inzobe ari wirabura wenyene. I was unique. Nari nisa muri vyose. Nta harcèlement genre arirabura muri quartier kw'ishuri. Pas vraiment. Muri kw'ishuri nyene ni vya bindi vyuko kibunene kinyene kano kajambo badoye karababaza. Wari muri site? Je navukiye mu Kamenge. Ni site rero bingora. Nta karirimbo bari kiriyo. Nabaye mu Kamenge mvukiye mu Kamenge mba mu bwiza mu buyenzi mu nyuma nza gukurira ku Mutanga. Nkura rero urumva bicana kivyibushe navutse gato imbere y'intambara ya 93 donc intambara ya 93 yabaye ndi autour de 6 ou 7 ans vyarankoze ko kubera ko hariyo une partie y'ubuzima bwanje ntigera ndokariza ngo mvuge nti nakoze ibi canke habaye ibi ko tellement twari ibintu vya mu Kamenge duhunga dusubira tugira gute then ubuzima bwanje neza ndabubona ngira mba mu bwiza kujya gatatu niyo ntangura kubona neza enfance yanje ngiye kwiga aha mwijabe kuri ADP niyo ntangura kwihotruva neza niyo mvuga ni hariyo une partie rero urumva iyo mwanya aho hari nkazana 97 donc umva hariyo nka carrière ya 3 ans ntigira nihotruva neza mvuge nti kuba kurumva uri umwana ukahura n'ivyo bintu bigukwafeta uhunga wumva amasase bwira gutedana biraguperturba mu buzima d'une façon ou d'une autre rero urumva dukuruka mbwa wumva nakuriye mu muryango w'abana indwi cengira gatandatu ndo mu bavande yawe nkurikira abakobwa bane wa mbere ni imfura umuhungu akaca hakurikira abakobwa bane imbere hari abakobwa gusa n'umuhungu n'abakobwa bane n'umuhungu umwe w'imfura
umva waje urindi naje banshashaye cyane bari bakeneye kandi gahungu kaza ngira umva muri uwo mwanya saguma barondera cemva rero cenza paramanda umwana w'amasengesho n'amasezerano menshi yifujwe cyane yarondewe cyane cenkura pasinisha mama urumva yarangata kubera ko umva naca ndi umwana nubwo wanyuma nawe nyene n'umuhungu ngaho urumva nyene somehow six wazi mutwaye so nakuze muri nteteshwa muhira bagira mugabo nyideploya kandi tukurira muri ubwo buzima turakura hamwe ubuzima bugenda neza ahandi bigorana bivanye n'amasituasiyo atandukanye imiryango yose igenda iracamwo ariko by'ukuri urukundo rw'umuryango namye ndarufise namye abavyeyi bamye batwitaho bamye kandi urumva kuvukana muri benshi urabizi ko vyama bifise iyindi ambiance yavyo nyene umva naho muba muri bake mugabo muratera morale yagize umva ndaze kumva muri ivyo nyene nk'umunsi wa mbere menya kwiga guitar le grand frère niwe yavuze guitar indirimbo ya mbere namenye gucuraranga kuri guitar nagiye kuyimucurarangira we kubera ko niwe nabona nk'icitegererezo ko yavuze guitar kandi rero nakoze muri uwo muryango nk'uko dukundana tubulaganye mu muryango w'abantu benshi nkura muri ubwo buryo hama vyatumye urumva ubu biravuze ngo kiko affecta forge personnalité yanje uburyo mbona abantu uburyo nakira abantu ndi umuntu afise umutima wagutse munini nkuko nanje ndi munini umuntu yitwararika abandi yitaho abandi bamwe hari igihe bambwira ngo ni trop serviable sinkunda gushira amafaranga imbere mu bikorwa mugabo plus les relations nibaza ko iki kibazo nakibaje ko muri couple yabivuze karekere ati hariho ukuntu nakuze vyafexe umukeri buno munsi canke umukeri mu adulte yavuze ati haragira aho natinya kuja abantu mu bantu benshi canke kwienferma kubera ko atakuze afise figure paternelle ubu nawe ucukurira ahantu hari abantu benshi hari ambiance umva ko murafise ama personnalité atandukanye canke ngira ngo ushobora kuba waramwandukije mugo cyo gihe ngira muhura mwari mumeze kumwe wowe nibaza kuzakoreye kumwaborda kere kumva ntatinya waramenyere kuvugisha abantu kere byari bimeze gute Armel aje atangiye kuza mu buzima bwawe bwa mbere waramworohereje ko abwinjiramwo canke waramuhopusa mu minsi ya mbere oya sinigeze ndamuhopusa kubera en fait ukuntu twatangiye kuba abagenzi twahuriye muri byo nyene vyo kuririmba urumva nabona ingabire iri muri we twanaje nakunda nkunda kuririmba hari ukuntu yagenda bamuhamaye invitation agiye kuvuga ubutumwa agiye kuririmba nibuka ko aje namubwiye ati tuzoturambira tujane ndagushigikire aho hose nta kintu na kimwe cyari gihari iki bwari ubugenzi tu vuga ati ndabona ingabire afise antuka hari ico yomfasha nanje yangasha ndambwira tuzoturambira tujane tukajana umva ndaryohewe akambwira ati mfasha umbere kwizamu naho ntaririmba nkamubera kwizamu turabagenzi tu zagiriyemo rero zagiriyemo Armel ukimubona ke wagize feeling imeze gute ava utaramudraga ngo ibe officiel wagize feeling iri nk'iyo yagira kubanda bwa bose muhuye canke hari akantu nyene kavuze ati nka kumwe kwa Adam alors bagomba kuryosha inkuru itari je crois pas au coup de foudre nibyo gaziraba maybe kubandi nzigeze gukubita je nkunda approche yo kumenya umuntu ukamwiga ugakunda la personnalité y'umuntu kuruta uko uraba hanze kuko ivyo hanze sometimes bifise umwanya muto rero nkuko yavuze twamenyaniye mu bagenzi mu byo kuririmba
bari baje kugira evenement kuri eglise iyo groupe y'amasezerano je ndabafasha ndakora bisanzwe hanyuma mu nyuma concert iheze aca arambwira ati mwakoze kudufasha kumva yari cegera cy'urongoye iyo groupe barimo ati mwakoze kudufasha ati mwagize neza bon nabonye nyene bon yene ntikibuza kubona abantu bahari ngaho hantu ukavuga ati kakobwa ni sawa bon ntacyo kabaye ngabo sasa ata santima bimwe by'abahungu nyine bagira amakomanta kakobwa ni sawa yebye by'abahungu bisanzwe nyine normal ata nindi arrière pensée hari kandi byo ngo ndaje ku maposha iheze nyene numvaza mu byo byo kushimira abasinibuka niba twarahanye contact cyangwa yarazisabye kubundi cyangwa ko yarazinanye n'abandi benshi tutsinanye mu nyuma mwijoro mengo ntuzenye siruka mbere cyenda mwandike cyangwa ari wenyandikiye shimira kuntu byagenze neza kuba cyagenze neza then guhera aho nyene duce dutangura kuza turaganira kandi bisanzwe bite buri wifuza kuri iki ushaka kuki cyagane by'ubujama nyene bisanzwe gutera black biriwe gute meze gute ni ryari rero hatangiye kuzamo ama feelings byarenze stade yo kuba umugenzi zahereye kuri iyi ko nibaza ko maze kubivuga murabaza kuvugana ati burya rero aho waje kubivuga je kari karimwo canke nta kari karimwo byahereye kuri byatewe n'iki iki kintu cadekranshije ko muva kuri stade yo kuba abagenzi mukaja kuri stade yo kuba abakunzi je ntangure byatanguye gute sinomenya ryari byatanguye kumva kubwiye ko plus muba contact n'umuntu plus les sentiments zigenda zirakura ntushobora kumenya exactement umwanya byatanguriye muga nkuko yakivuze kimwe mu byatumye ntangura kugira icyiyumviro cyo kumva yuko no mu considère kiri muri ivyo ukuntu yari supportive ngiye kumva nakuriye muri église nkurira muri chorale ariko c'est rare uretse umukobwa mbwiye nti uraza kumfasha uje kumfatira baking ko umukobwa yiporta volonté akavuga ati ingo tugende ngomba kuguherekeza atari uje kuririmbana nanje cyangwa kugira gute tukajana nawe nkabona ko aransengera ndiko ndigisha cyane ndiko ndaririmba nkabona ko aransengera ko arashigikira ndibuka ikindi gihe yamperekeje Imagara hari fin 2018 umujama twari kumwe twajanye aho ati man ujya mukobwa kutamuraba neza ndibuka ijambo mbwiye ntisha cyo ndabona ko Mengo ariko arakwita icyo je ndiko ndasa ivyo je nashaka kurumva uri umuntu w'umukozi w'Imana vuga iryo jambo ukeneye kame ntukeneye juste gusa umukobwa w'ubwiza ukeneye umuntu mushobora kubana muri ministry then numva yaraba umukobwa wa mbere abikoze mu bakobwa benshi twari tutsinanye twakorana ibikorwa kumva yuko ashaka kunshigikira icyo cyabaye kimwe cyabi confirme hama muganda avuga nti reka nsenge kuko urumva les sentiments ça vient ça rero navuze nti reka mbanza senge rero ko nasenga nari ntanguye guhindura approche yiwe kumva nari ntanguye kumufata nk'umukandidate potentiel wagiye no gusenga deja uvuga ko haba harimo ikintu bwana avuga nti siniza kurelayilinga ku masantima yanjye gusa ku masantima yanjye gusa ko avuga nti bijya amasantima ngo mu partenaire mu buzima mu bikorwa tubana nawe hama ikindi kigira kabiri yaraduze muri stage wewe umva yabwiye ko twakumanya ari muri secondaire je nasa nohejeje kaminuza yaduze muri stage Ngozi ikintu cyanyeretse ko nari namaze gufatwa narondeye imodoka
ndadugayo ngozi mu nyuma manutse navuga nti mbere ibintu byafashe neza ngiye gusa kumuraba bizatuganya hariya nta na kintu n'ijambo na rimwe ryari bwakire kandi iryo joro nyene manutse mvuye ngozi niho nagiye mvuga nti finally wa mukobwa niwe ngenda ndamukunda ko narumvise nti icampagurukije jewe Armel meme nzene umuntu atari trop sentimental musanzwe icampagurukije agira nti she must be special rero ndavuga nti ndamuvugisha nawe rero cyasanga nawe kumbure yarafatitse ibindi aca vyipfukira naho reka nigire kwa kegi urumva ko somehow waragize pa ya mbere kugira ngo Armel akanura amaso abone ko uri supportive cyaho canje niki yego SQ kugira ngo ube supportive kuri Armel ni ibintu hose ngukorera n'abandi bahungu canke wari wabonye ko Armel ari special osanzwe ndazi maramaze kubona n'abandi bahungu baririmba deja baririmba n'amasezerano n'abandi ni ibintu bakorera n'abandi canke hariho kuntu nyene Armel yari special bon kuntu byari bimeze jewe mbonye ingabire iri ku muntu je arico nshoboye gukora ndagikora nari sanzwe ndabikorera n'abandi kubera ndibuka ko no kuri masezerano twarafashanya natangiye kumushigikira uko nyene me kuri Armel vraiment narumvise ko hari ikintu nyene kizananye n'inguvu nyinshi ego naho twatangiye turi abagenzi nkamuherekeza yavuze yuko byamufatiye bon aje nari niho byamfatiye nyene kumva nyene ko sinatahura umuntu yazanye umuduga ashiramwe igitoro aje kuraba jewe kuko akinabimbwira yuko azoza kundaba afite umuntu bi très sérieux rero byabintu araza nyene numva birankoze ko ku mutima ndabwa te finalement ntabwo gukatira byarankoze ko cyane ndumva nyene ko hari ikintu gihindutse muri jewe yego nana yimubwiye ni ikintu wakoze cankoze ko ku mutima naho byatanguriye nanje aciyambira iciyumviro cyo numva byaciye by the way namukopoje kuri telefone numva ko twari ya distance yaza distance apfe yuko baza kuva ingozi tuvu iyo joro nyene iyo joro nyene waciye ubwenge wacura tuvu ingozi iyo joro nyene vya bindi muba muri ku call nyene ya makol maremare muri iyo joro akora mufatiranije aramufatiranye kubera twe turi sentimental kurusha abahungu izigura ngo deja waruvuye ingozi uvuye kumuraba akiri mu bigumba mu vy'umunezero ko waje kumuraba nari nezerewe ntiyashobora guhakana ntivyari gukunda iyo joro bambwiye nti ndagukufuta so ariko hamwe narayibona mu maso naho yavuze ngo yabimbwiye ashitse ibujumbura narayibona ariko bikamugora kuvuga avuye ko aduga ukiri ngahe Bujumbura no turi kumwe hariya ingozi nabonye ko hari ikintu ari kurumva nkabona ko hari ikintu ariko arampisha kumbarira nkambwira ni sawa ngo yego ni sawa cyane by'abantu nyene bihagarara wakiri kuri hagarara nari nkiko ndiyaga ko bivyari binyorohe ko sinashaka kurongora Impfuvyi kubera kurumva nari ama personality atandukanye cyane kandi urumva ni bisaba ko mu bijera rwose umva umengo azoba ari charge canke uzobuja kuzuza ikinogo kinini ama charge kandi urumva acaba demanding en terme ya sentiment n'umwanya umuha affection umuha urumega ntazofina umwanya ntawufise abantu bakoze ibimana biratugora ni benshi bankeneye so hagacaza uwundi umwe aje ashaka ko mba kanale yiwe wenyine exclusive avion nabwani manu ubwo ntukurihenda then iryo joro sinigeze ndari najyama wanashima then I had to pray kugira ngo numve ko by convinced yuko ari warufise ubwoba bwo kumva benga ntuzobishobora actually nari numva umengo ahubwo ngira ndabivemo ndeke no kuguma peut-être natizo mucanwa ngo
ndamutere aravuga nti warugira mu ghosting go frère ghost ariko nibaza ko ari bisa nk'umuntu n'uwaba yiyiza avuga ati jewe ibi inye eske kuntu niravye kuntu meze kuntu akazi nkora ama responsabilité eske nzoshobora ni ke kintu rero warabivuze eske wabivuze uri conscient ko finalement ubwiye wa mukobwa nyene w'imfuvyi ko umukunda kandi umukozi w'Imana ntubimbwira umukinisha ubwira ngo muje muri relation iri sérieuse uheza kubivuga après nta regret canke nta bwoba wageze kugatega finalement nabimubwiye umwe nashaka kugostinga namubwiye ko ndamubwiye ahubwo cyari nk'ikintu cy'ikibuye kimanutse cyari kimaze imisi kindemereye kurumva hari ibintu tuguma buri hafi y'umuntu hakutobora nyene ngo uvuge ijambo kuburuki ari utundi tuntu ciga ukimezira utuntu ukaguti ndamukundira ibi mugabo ibi ndavyo donc upeza le pour et le contre kugasanga rero bikakugora kwidenonsa rero iyo umaze kuba convaincu ukumva uremeranye n'Imana yuko surtout ico kintu kumva ko niwe Imana ishinga Intahe ko ari wowe nico kiba gikenewe cari gikenewe kuri jewe hejuru y'amasantima nari mfise rero numvise ivyo byose bikwiye ndavuga nti reka niturure umutwaro ndawushire hasi ndume vyumye Keri nkuko reka arabivuga iyo wakuze udafise umuvyeyi umupapa canke ari umuhungu wakuze udafise mama hariho ahantu bufise vide uvuga ati usengera umugabo avuga ati nzoronda nk'umugabo azombera papa papa ntaronse nze ndamuronke mu mugabo uzoba byari biri mu mabezi canke mu masengesho yawe ku mugabo wifuza canke umuravye Armel warabimubona ko azokubera umugabo wa undi aguha ya affection taronse y'umupapa ego icyatumye kandi nkunda Armel cyane hari ukuntu atanga affection Armel aguha nayambi yiwe umenga urashitse araguha nyene yambi nyene atari yandi y'uburyarya nyene ukumva nyene ko ari umuntu akuramukije bivuye ku mutima rero Armel narabona nyene ko azombera umuvyeyi kandi nkuko abikora nyene arembera umuvyeyi arazi gutanga affection aronderwa na byinshi ariko aragerageza yego narakimubonamo we ntavyo yarazi ko azosha mugabo warabibona ko azobishobora yego yiba yarabikuganirije ko afise ubwoba bwuko hari ahantu yibaza ko atazoshika canke ntavyo yigeze akubwira ntavyo yigeze ambwira yarakubwiye ko yigeze ko yatinya kugira gukora ko uri imfuvyi abivuze ngaho abivugiye ngaho biri ku mutima abivugiye ngaho navyo nakari ku mutima nagasohoye mbega Armel après umaze gukundana na Keri warabonye ko finalement byari byoroshe canke yavuga ati none bwabwo nari mfise finalement kora ko ndakwaje kora abahungu benshi batari wewe canke bashobora kuba ari muri situation baba bakundana n'umukobwa ngo bavuga ati jewe ndamukunda cyane ndabona ko arashobora kumbera umufasha mwiza mugabo jewe ukuntu niyizi canke numva umengo sinzoshobora kumbera umugabo mwiza umaze gukundana nawe warabibonye ko finalement muri perfect match warabonye ko finalement biriko birakorohera kumukunda biriko birakorohera kumuha ya affection wari wibaza kutazoshobora kumuha umva maze kumwe kuvyemera bivuga ko niwe wenyene nuvuga ko ikiba niwe muhora wonyene ntumbera bezo yanje yose ndayikatisha handi hose nkayitumbeza ku bindi ngo ndabona ku masysteme yo handi kazi dufite ahari ahantu bakeneye internet gose bace barungika aho hantu nyinshi abandi bakabaho utundi tuntu tugiye dukitanka rero niwe afata ikibanza ca mbere n'umuryango wanje niyo ministry ya mbere mpabwa imbere y'ishengero imbere y'ibindi ministeri ya mbere Imana impayo n'umugore wanje n'abana banje sinoja kuririmbira mu ishengero mu muryango bitameze neza sinoja gukora then since benshi hari gihe bigora cyane abantu b'Imana ugasanga witwararika ivy'ishengero n'ibikorwa by'Imana kuko witwararika umuryango wanje mugabo umuryango wanje ndio wa mbere imbere y'ishengero ryanje imbere y'igikorwa yo kuririmba sinokonganiza concert muhira tarasi hari si umva niwe wagomba gukunda carrière kuruta umugore uzo wabicuritse then
rero mva hari igihe haba conflit y'ivyo bintu bikunda kubaho rero narumvise ko niwe ntezo ku kibanza ca mbere kandi arabizi ndagerageza hama mu rukundo abantu biga kubana ko muba mutakuranye mwiga kubana mukiga ukuntu hagira ivyo muheba hakagira n'ivyo ugira effort yo gukora kugira ngo wumve ko umugenzi wawe uwo muri kumwe mu bana challenge z'urugo zirabaho nta urugo ego ni juru rya kabiri nkuko Bibiliya bivuga mugabo kandi muri iryo juru nyene hari ibibazo byo muri iryo juru nyene kandi mutegerezwa gutorera inyishu nka couple hariyo ma challenge financier hariyo ma challenge y'imiryango hariyo challenge zitandukanye utegerezwa kwigira hamwe kugira rero ivyo abantu bavyigira hamwe hari umugenzi wanje yambwiye ati iyo ubonye imyaka 10 ihetse abantu bataradivorce ngo ntibazoba bakidivorceje twebwe bumva turaze kurenza igice c'iyo myaka 10 turayizigiye ko niyo yindi nzohera ahubwo tuzobana karamasta nkuko twabigize abantu bazo bagiye barabona abantu bakora celebra 10 ans de mariage akavuga bagiye ko barigira abantu batanasanga faranga ko bara celebra gaba gunyaka 10 c'est ibintu bisanzwe uyu munsi rero muri famille ariko kandi muri famille y'abaririmbyi yego couple y'abaririmbyi nama couple make tubona nga mu ndo abara abaririmbyi arahariho aba Fabrice na Maya Masezerano na Fofo Apollinaire na Jeannette yego mugabo nsibaza ko baba bafise ama account amwe somehow abari umugabo umugore akamushigikira mugabo mwe mukorera kuri platform imwe nta kujya kubadanyira na ba James cyane kwa Maya na Fabrice n'abandi mwatugiye kumata kuririmba mutaragira mariage mwari muri duo mwari muri group canke zari mu byo gufashanya plus yari yaje kumfasha muri concert yanje hanyuma rero uyu munsi bimeze gute mukorana nk'aba partenaire dukorana nk'umugore n'umugabo partenaire cyose biri hamwe nibaza ko vyoroshe ko umuririmbyi ufise ubana n'umupartenaire wawe mu nzu mu byo kuririmba iyo muko murandika mwandikira hamwe turandikira hamwe hariho nk'indirimbo twagize twako turaca mu bihe bigoye gato mu muryango tutako turiha twobigira gute ndetse ndasohora gitari ndavuga nti sha umva araye masanti office ni iki umva ugomba kwiexpress then turandika ndimbo turayisohora uko nyene usanga vyoroshe kameme gukorana mu bana kandi usanga hacaba na complementarité kandi bigatuma nimba je narimenyereye kuri kwandika indirimbo ndumwe uyu aje hariho indi tushashira mu ivyo byo kwandika yego bavuze ko n'umukozi w'Imana ukaba uri no muririmbyi nta conflit zihaba mu banyeshengero ko ushobora kuba uwo mushira umukenyezi cyangwa umufasha wawe imbere kurusha abandi amen turakijwe mugabo mu bashenge hamwe sako nzaku niyo hano hambere yaho ngira hari insako ntibishika ko bashaka kubavuga ati ashira imbere Kelly kurusha ko ashira imbere abandi actually conflit zirahari kandi zitangura kuva kera ntiyari muri eglise wacu nanje umva nakuriye navukiye muri eglise ndayikuramo niyo nkirimo hari abo twarukanye abo twamenyeranye nyene urumva n'abavyeyi bavuga ati turakujya kwifuza kujya umusore yobabera umukwe ati cyangwa kintu ikoze cy'Imana nigize gutumva conflit nk'izo ntizibura umva zitangura mbere cyane plus nibuka ko c'est ma fiancée ndazi ko habwiye hari utuntu twakoshage amutegera mw'ibarabara bamubwira amajambo bagira gute numva uje kubatwara yene umuhungu w'abagabo umva nti utuntu nk'utwo ntitubura ngaho Paul mumanye nurumva nkuko nabivuze niwe ministeri yaje ya mbere kuruta ivyo nokora mu ishengero nohagarika ivyo nkora mu ishengero nurumva mugabo
nawe arazi ko kame ndi umukozi w'Imana aranyubahiriza akavuga ati amasaha yo gukora kandi arazi umutima wanje mu gikorwa ndakora ibikenewe ama nkaja no mu gikorwa c'Imana akakora ikenewe rero umva ivyo abantu buvuga mu mitima sindabizi gose uba sinavuga ngo harabafuha cyane turabana navyo nyine uri umuntu yumva ibintu akihorera bon ndabisesa kuri iyo mbabaye ucuze ukabimenya kuvuga ati ni wowe ubazire mwakuranye ko je tuwo hanze niwe abazi gusoma gusa arambwira ati jana na buku babemwo uku bikaca bimfasha Ok, reka twivugire concert. Abafise concert abana bantu ni couple y'abaririmbyi. Bafise na concert le 13 z'ukwezi nyene kuri eglise wacu. PCLM. Mwambye ko ari edition gatatu mumaze gukora ama concert. Kubera iki mukora ama concert first of all? Why concert? Bon, tuyite concert c'est ni mo ikisoma kuntu ni imyanya yo guhimbaza no gutazira mukaya wowe na Kelly mukambamo isangiza abandi bantu batwisangiza abandi bantu kuko biri mu muhamagaro wacu kandi Imana yaduhamagariye ico gikorwa kandi tugikoze tuvuga ko tugikorana umutima nishaka kandi byukuri haba ikirere cyiza by'ukuri rero urumva twumva twobisangiza abandi ntitworirimba twenyine ntitwohimbaza bien sûr ni ikirere cy'amashimwe ni ishimwe sigi wacu twenyine tugomba kwifatikanya nabo bandi wewe ufise icyo ufise ushima ku mutima uwundi wese afise ishimwe riri ku mutima then ngomba kuguha kugukrera cadre yo kugira guhuze tufashanya we gushima umwe wese ugiti cyiwe ego ndabajije ati kubera iki konse cyangwa kubera iki ngira ngo ivyo bire cyo gushima kubera ko hari murafite indirimbo kuri YouTube mugabo si nyinshi ego nihe mpamvu ituma muda producer gose kora ko nibaza ko mwifuza gusangiza abantu ikirere cyo gushima ko ndacho murashima ndi mucumbi wanje nsize telefone gusa nkumva nshaka indirimbo kubera iki mudakora indirimbo nyinshi igituma n'ibikorwa byinshi bitandukanye n'umwanya muto dufise n'indirimbo zo mu kirere cy'amashimwe giheruka rero tutararonkera umwanya wo kuzinonosora neza ngo tuzishire ku mugaragaro kubw'imvo z'umwanya mugabo igikuru cyane muri iyi concert nituba tuje kugira performance yacu nituba tuje gupresenter indirimbo zacu kuko it's not about twebwe ishimwe sigi wacu twebwe ahubwo nico tumumva ni kandi gusha tushira kugira ngo dufashe umuntu wese afise ntuza kugira ngo uririmbe indirimbo za Armel kuko ntaco vyomara kumenya Armel plutôt ufise ishimwe inguriha Imana twebwe tugufasha wewe ufise ishimwe kugira ngo ushobore kuza kubana natwe mashimwe mu ndirimbo muri murashamo n'indirimbo z'abandi yego si indirimbo zanyu gusa abari nka Rouge na Adoration mwateguye Armel na Kelly kugira ngo abantu bashaka bakunda Rouge na Adoration baronke umwanya ukwiye ni amasanga si munsi ya 3 amasanga 3 turiko turaririmba gusa ashura sesa byose ukarambara ukaryama ukagira sinzika le 13 le dimanche vers 17h gushika 20h jusqu'à 20h abantu umushaka kuza kuririmba ukunda Rouge na Adoration nka jewe muze mu 013 kuri CLM haragutse mugabo iyo abantu bahari gihe haba henshi kare abantu bakabura habicara donc bisigura ngo abantu bazashike kare kugira ngo duhimbazanye na Kena na Armel mubana mufise harabana mpora mubona bafise bako batanda vert kuzana inzo kugira izo ngabirano zanyu yego uwambere cyangwa wa kabiri wamaze kubona afise ingabire kuririmba cyane nugira kabiri wa mbere nawe akunda ama instrument
donc bari hahandi nyine yego ariko barasohoka oya wabimenye gute ko azi kuko afise ingabire no kuririmba karakunda kuririmba kaguma n'ahari muto uwo bebe ni umwana w'amezi 10 ariko ndabona ko afise ingabire yo kuririmba kweri aguma aririmba ahantu hose abari yego ukazibona arambanitse ibiganza aguma agira ukuntu ndabona ko ari umwana azokunda guhimbaza agakunda gutamba aririmba hama wo wa mbere nawe umutwe wewe no kuvuza gusa mama shaka ingoma mama shaka piano shaka gitara nivyo mbona ashimbere cyane yego niyo bakura bigahinduka muzovyakira jewe ndi umuntu yogurutse tuzobareka ko nanje ntakora ivya papa gusa canke ivyo orientation tuzobareka yiko nuko ndamufasha ubwo gukuza iyo passion yiwe niyo ngabire yiwe iyo bafisi ariyo yose ego bon mugwetse iganiro sinzi ko noba umwanya wanyu kugira ngo mutumire abantu muri concert yanyu kora ko somehow nimwe muzi nyine muza kubatumira mwose aza kuvuga mu buryo bwiwiwe ko ntashaka gutumira abantu biwiwe ko nemse muri mahe usanga afite abantu biwe mukazi arabatumira nacu arabatumira we naturumye okay Armel so barundi kazi tutetse Burundi na kugira ngo tubatumire mu kirere cy'amashimwe ni kuri w'Imana itariki 13 igenekerezo itariki 13 z'uku kwezi kw'icumi uyu mwaka nyene turimo aha muri ville kuri CLM harabana na Pagidas cyangwa na stade ya kera Odeon Palace ya kera tuzo turi kumwe na David Uwimana azaba ari ngaha azaba yaje kandi mu bimuzanye azaba ari muri ico kirere cy'amashimwe kwinjira ni kubuntu mugabo ibanza biraharuka aho rero sinzi ukuntu muzohagira rero utazindutse ntuzumbaze uzava usanga utaronse ikibanza wari wifuza cyangwa ugasanga ntibikunze kukurikirana uko washaka rero gushika kare ni ku nteza yawe no kuhagera ni ku neza yawe rero uzoze hari ufise umutima ushimwe ufise ishimwe si performance uje kumviriza si hit ya Armel uje kumviriza cyangwa ngo kakaririmbo kibakunda abanzi mu bikorwa basanzwe bambonamwo mu butumwe butandukanye nza mu eglise wanyu murazi umutima wanje ujya mutima nyene no tugomba gusesa mwitege kubona ubwiza bw'Imana mwitege kubona Imana mwitege kuba mu kindi kirere shekina niko twayise mu bwiza buremereye bw'Imana rero ntuzubure akoze nawe usini hazobadi ngomba kuba ari hondi ngomba kuba ari hondi reka ndabashimire keri merci beaucoup Armel merci beaucoup naho turagusangiza inkuru yanyu hama twizere ko abantu baza muri concert mu kirere cy'amashimwe kugira ngo babona bifuza kubabona cyangwa bifuza ko bamushobora kubaganiriza ndazi ko bashobora kuba bavuga ati ndashaka kuganira na Armel ko après tout nubwo adushinga Intahe ya couple yabo na Keri n'umukozi w'Imana ndazumviriza benshi kandi ndazi ko atwa amajambo ntimuyabura rufite ko kubiza abantu bose usanga wamaze kugira mechanisme yo gutora inyishu z'ibibazo byinshi rero ko abantu bifuza rero kuvugana na mwebwe n'ubusanzwe bazobasanga iro 13 kuri CRM muze mushime Imana hanyuma mushobora kuronka no kajya ko gushaka kubona abantu bakozi b'Imana ndabyumva ko ari hazobari kandi abashimire cyane akoze ndifuriza amahirwe muri byose Dadiza muze mutirenze kuri senkani amen milele na milele hanyuma ku bantu baraturiye ntabwo mugira imigisha muronka abagabo bakunda n'abagore bakunda muronka amafaranga ubundi mugira ubuzima nyene buryoshe sivyo no hanyuma nagasaga tuzosura kuri ikiganiro ari iki bye bye Siren Vibes TV